bamwita Atungimana Raheli neza na neza akaba asanzwe ava canye aba neza ahantu bita mu Rugombo hejuru neza na neza Nyakagunda ruzi bita Nyakagunda. Twakoze ikiganiro nawe, twafashe ingendeshwa nka Star TV, jewe ndi kumwe na Totodor umukameramani wa Star TV. Turavuga ati reka tuje gutabariza uno mu mama. Hari byinshi twakoze, twaramutwaye kumuvuza neza na neza mu Rugombo, turamuzana i Bujumbura, turamukoreshereza ama radiography, ecography, radiography zibiri ndetse na ecography n'ibindi byinshi cyane. Byatwaye agafaranga katari gake, kandi hari benshi bagize icyo bakora ndetse n'abakunzi ba Star TV. Abagize icyo bakora reka ndabashimire, abagize icyo batanga cyo gufungura reka ndabashimire, abambaye hagufi nka Star TV cyangwa nka Star Body Ship reka ndabashimire cyane. Ariko nongera ndabasaba umwanya wo kumviriza kino kiganiro, nongera ndabasaba intererano yanyu kigikenewe. Twaramuvujije mu Cibitoki cya Rugombo biranka, tumaze kumuvuza mu Cibitoki cya Rugombo turamuzana i Bujumbura, turamukoreshereza radiography zibiri ndetse na ecography n'ibindi bitandukanye twagiye turamukoreshereza by'ibipimo. N'umwana nk'abandi, n'umuntu nk'abandi, kubera ko twese dukomoka kuri Adamu na Eva, ariko kubo tuvyemeranye twese bisigura ko twese turavukana, yaba umuzungu yaba umwirabure. Imana yaremye umuntu umwe aza kuvamwo Eva, biza kugenda neza cyane, isi iza kuzura abantu, bisigura yuko twese turi bamwe. Nimbona mu mama gwaye, bisigura yuko na mama wawe yogwara ndetse ukamutabariza kugira ashobore kuronka ubufasha. Kuri uno munsi turiko turavugana, bagira bamukorere operation yo kumubaga ikivyimba, kubera ko bivanye n'ivyo bipimo twagirishije tukagira buri kintu cyose. Batubwiye ko ashobora gukorerwa operation akabagwa ico kivyimba mubona neza na neza muri iyo image mu kiganiro twakoranye. Harakogwa iki? Naho kuri na Star TV, wewe ufise umutima w'ikigongo, umutima wo gutanga, kubera ko abantu bose batanga. Uno munsi yari abafise ibigenda n'ibiguruka, ariko gutanga usanga ari kibazo. Ariko nimbura umukunzi wa Star TV, waje kuri Star TV kubera ukundi ibikorwa vyaha, fasha, warafashijwe, kuko twese turi ngaha kubera twafashijwe. Harakeneye amafaranga yo gukorerwa operation, aho bamaze kumushira ku rutonde rwo kumubaga ico kivyimba. Biragenda gute? Umwanya uragiye, n'umunsi umwe gusa dusigaje kugira ibintu bigende neza bamukorera iyo operation. Biraza kugenda gute ata amafaranga hari? Reka ndabasabe buri muntu wese kuri na Star TV, byabaye ngombwa ko nza hano kugira ngire icyo mvuze. Umuntu wese yotanga icyo afise byogenda neza, uno mama gakira agasubira gatambuka. Urabona ukuntu asigaye agenda yavura nk'inka, nk'ihene, ariko wowe ugenda uhagaze uri muzima. Imana yarabikoze, uri muzima, ugenda utambukisha amaguru, ariko uwundi atambukisha amaguru ndetse n'amaboko kujya kwina. Niba ufise umutima w'ikigongo, ufise icyo ubaza, urashobora kunyegera nka Starboy. Nimero ni 69 730 150, niyo nsanzwe nkoresha kuri WhatsApp, ndetse ushoboye kundondera ashobora kuntora kuri appel isanzwe, ndetse no kuri WhatsApp ugashobora kuntora ukagira icyo uterereye nk'umurundi, ukagira icyo uterereye mama wawe agwaye, kubera ko uno munsi nimba abamama bariho bose n'abamama biwacu. Reka renda gushimira wewe wagerageje kuntega amatwi, wagerageje kunyumvira, cyane wagerageje kumviriza ibyo ndiko ndakubwira, cyane wagerageje kuraba ibyo na postinze, cyane wagerageje kugira umutima mwiza wo gutanga ariko atacufise. Reka nawe ndagushimire, ariko isengesho ni igiwanyu. Runo rugamba turumazemo igihe kirekire, ni igihe kitari gito, tuko turagerageza kuraba yuko no mama ashobora kuvuga. Imana ibahezagire mwese mko muradukikana kuri Star TV. Ndababwira ko ndabakunda cyane. Fasha, warafashijwe, twese turi ngaha kubera twafashijwe. Uno munsi nta wuzi kazoza kiwe, ukavuga ko uzi kazoza kawe, azoba ari we wiremye. Nuvuga ejo uzogika ijumbu, azoba ari we wiremye. Ahubwo umunsi ugeze tuvuga ati Imana ishimwe kubona uno munsi urangiye, kubera ko nituza ati mbega iherezo ryacu hano kuri ino si nijyaye. Imana ibahezagire cyane mwese mko muradukurikirana. Ndabinginze abakunzi ba Star TV, mube hafi y'ino muvyeyi, mube hafi y'ino mama cyangwa no muryango babaye kugendesha amavi n'amaguru, ukagenda nk'inka cyangwa nk'ihene. Nibaza yuko nawe bikubaye ko babara,
aho ahageze ashaka gukora petit besoin naho nyene ntiyigera bimenya asanga vyabaye ariko ubuso bubabare ntabwo bibabaje. N'umumama atishoboye, n'umumama ni naho nikora, ndetse n'umumama umugabo wiwe yamutaye amutana ndetse n'abana, kandi ubona ukuntu ameze atacashoboye gukora, ntacafise, inzara ndetse iri no mu kumwica, ariko twakoze ico kintu kugira ashobore kuvugwa, kugira aronderera abana ameze neza, aronderera abana yakize, ntitwaba dukoze ikintu ciza cyane. Yo disiwe nuko agenda canke ni kugwara nyene uba bwavurwa nyene turakorera hese na uricara ku gatebe ariko ingo tura ku gatebe ingo ntaci ingo I see. I see. Umugongo wabaye uko nguko. Ico ni kivyimbe ni iki? Naturitse nyine nk'uko naturitse. Ubona ko naturitse. Ubu rero hano we naho haraturitse. Utu twice nako twaraturitse. Kingana tungana uko ni kurenga huko. Dore binyishe dore aho biri. Bica bishika. Urumva? Kunyira ubona hameze niko nangaha hameze. Hamavyiko. Dore kinyishe dore umutsi that's dore rero mukita kirakomeye niki dore ndaribwa nako nongahanya na computer baralitse dore ni hakomeye iyo nzo ni hanze mu byukuri uko ubona nyine iva niko tumeze twara hanze nubone ngo hameze uko nakigenda mu byukuri inzu yaraheze nukuri pe mwana ntaritse ibiganza mwibanga ryawe ariko mbambuye guca bugufi ngubambura umbabarire kuko jewe ndi umunyavyaha mukamwa kanje byo ndabisha amaso kuko no mubiri wanje uragera ukancumuza ariko ndaciye bugufi ngubambura umbabarire maze kumbabarira ureke mamba ndakwerekana abashisi wandungikiye kukabaje ku bugombe bwawe. Imana ibahezagire cyane, murakoze mubandanye gushigikira Star TV, ndabakunda cyane uko biri kose, mubandanye kushigikira kora subscribe rero kugira uzokwa mubona ibikorwa byose bica kuri Star TV, uzokwa muri wa mbere kubibona. Murakoze cyane.